Haleluya. Uparukure muri Bibiliya yose urabe abantu banditswe muri iki gitabo, urabe ingendo bafashe, urabe igeragezo bahuye navyo. N'umwami wacu kugira ducungure yaciye mu bikomeye, yabonye ibimubabaza byinshi, yabonye ibimurusha byinshi, yabonye ibibazo umutima we kenshi, ariko arabyihanganira. Haleluya. Arabyihanganira kugira ngo ashitse icyo Imana yamutumye gukora. Haleluya. Nawe ntuzoshobora gushitsa umugambi w'Imana. Bakunzi ba CANAAN TV, ndanezerewe kandi gusubira guhura namwe ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ariko imbere ko dutangura kuganira, reka tubanze dushima Imana. Ndaguhimbaza papa wowe vyagiye ku ntebe y'icubahiro mu ijuru. Ndakuninahaza nifatanije n'ivyaremwe byose bidahengeshanya kugushima no kugushimagiza. Biririmba bivuga kuri uwera kandi kuganje kandi uzohora uganje ibihe byose. Nanje mwami Imana ndavugaze ngo ni wewe uganje, ni wewe uganje ubugingo bwacu, ni wewe urinda intambuko zacu, ni wewe uturindira mu ntambara zikomeye, ni wewe udufata ukuboko mwami Imana mu bitugora n'ibitunaniza byose ukaduha gushitsa amahoro. Mwami Imana ndagushima kandi ndagukunda kuko wewe utabesha, utaramiye n'isezerano ryawe kugira ngo rishitse kuba kwizeye. Urakoze wa Mana we, ushimagizwe kandi wubahwe muri byose na hose mu izina rya Yesu Kristo senze nizeye kuvyumvise. Amen, amen. Rero ijambo Imana impaye kuganira namwe uyu munsi, ijambo rivuga ngo ivyo bigeragezo nyene urimwo nivyo bigiye kugushitsa mu masezerano yawe. Haleluya. Niyo nzira, niyo nzira, naho nyene komeza ntugire ubwoba, aho nyene bigiye kukwinjiza. Reka dusome ijambo ry'Imana mu Itanguriro igice ca 37. Turasoma kuva ku murongo wa 21 dushikane ku murongo wa 28. Rubeni avyumvise arondera uburyo bwo kumubakiza, arababwira ati tureke kumwica, kandi ati ntimuvishe amaraso, ariko mumuterere muri ubwo rwobo uraha mu bugaragwa, ariko ntimumukore kukoze kw'amaboko, kwari kugira ngo amukure mu maboko yabo amusubize se. Maze Yosefu ashikiriye bene se, bamwambura wa mwambaro wiwe muremure w'amaboko yari yambaye, baramukwega bamuterera mu rwagobo rwimbiwe kubikamwo amazi, ariko rwari gusa nta mazi yarimwo. Baraheza baricara ngo barye. Bunamuye amaso babona umurongo w'Abishimayeli bavuye Giliyadi. Bari n'ingamiya ziremetse imibavu, imiti yo gusomora n'isenga, babimanukanye muri Egiputa. Yuda abarira abo bavukana ati vyotumarira iki kwica umuvukanyi wacu no kumuzimanganya? Ehe, nimuze tumugurishe kuri bariya Bishimayeli, amaboko yacu ntamukoreko, kuko ari umuvukanyi wacu tukaba umubiri umwe. Baca baramwumvira. Hahita Abamidiyani b'abadandaza bakwega Yosefu, bamukura muri rwagobo, bamugurisha n'Abishimayeli amahera y'ifeza 20. Bashora Yosefu muri Egiputa. Imana idufashe. Urumva bene wabo baravugana bati none tubigenze gute? Ngo Yuda aravuga ati mbe ndababwire ntitumwice, tumudandaze, kuko umva bari bamutaye mu gobo
bari bamutaye mugobo kuko Rebeni mukuru wabo n'ivyari yabahanuye baramuta muri ubwo gobo. Ariko ngo sinzi aho Rebeni yaragiye ngo Yuda arababara yatumye ndababwire ati gukora amaraso y'umuvukanyi wacu ni icaha gikomeye. Ati turumwe, ati ico baciza reka tumudandaze turonka amafaranga kandi tube twirinze no gukora amaraso. Ngo hanyuma ngo baravyemera. Ngo babona umurongo w'Abishumayeli ngo bari bavuye kurangura ibyo barangura babikoreye indogoba zabo ngo ingamiya zabo, ngo hanyuma baca ngo baramukurayo baramugurisha. Haleluya, haleluya. Ako ndakunda Imana. Aba bahungu bari bazi ko badandaje ariko ntibamenye ko bariko bamusugumira mu masezerano yiwe. Haleluya. Bariko basuguma Yosefu bamujana mu nzira y'amasezerano yiwe. Kandi b'Imana kenshi hari aho dutinya tukarira turitwa n'ibigeragezo turiko turacamwo, ariko ntitumenye ko ibigeragezo turiko turacamwo ari byo biriko biradusugumira mu masezerano yacu. Erega hinge ndababwire rimwe na rimwe igihe ibintu byose vyogenda neza ntihagire ikintu na kimwe kiguhungabanya. Nugusenga ntiwosenga, nukuri nugusenga ntiwosenga ntiworondera Imana, ubona byose bitunganye. Wosenga twadusengesho nyene tugushima turaho, mugabo igihe uhuye n'ikibazo wegera Imana gusuma utayigeze kuyegera. Kandi ukuyegera niko uhabwa ihishurirwa, ukuyegera niko uhabwa inkomezi, ukuyegera niko uduga mu kumenya urukundo rw'Imana. Haleluya, haleluya. Ni nako n'Imana ishobora kukwizera ikagutuma. Erega uri mu ishuri, umunyeshuri urumva gumye mu wa mbere none akaguma ho ntajya aravansa, none yomenya ubwenge gute? Erega no mu buryo bw'umwuka nuko twigira mu bigeragezo. Haleluya. Twigira mu bigeragezo. Ukiga uyu munsi unesheje ejo hazi ikindi gikomeye gusumba caki naco ukagihushura, gatakazi naco ukagihishura kubw'imbaraga z'Imana. Haleluya, haleluya. Rero ntukanke ibigeragezo, nukuri ntukavyanke kuko bituma ukomera, bituma umenya Imana, bituma wizera Imana, bituma umenya urukundo rw'Imana, ukamenya ubushobozi bw'Imana. Kuko hari situation ugeramwo ukavuga utaha, ukaraba hirya ukabura inzira, ukaraba hari ukabura inzira, ukarangamiza gusa ukavuga ngo Mana ubutabazi ndabuziga kuri wewe. Haleluya, haleluya. Rero Yosefu aba rero bazi ngo niki ngo bakoze ikintu cy'igitangaza ariko ntibamenye ko bari kubagora ubugombe bw'Imana. Haleluya. Aba bantu babaye ibikoresho by'Imana bikomeye. Yosefu none yari gushika muri Egypte gute? Yari gushikaye gute kusezerano ryavuga ko azorironkera muri Egypte? Iyo batamugurisha byari kugenda gute? Kandi Yosefu agurishwa yarababaye. 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 Kavuga ati akibindi ko ndabikoregwa na bene wacu. Ntabyo banditse muri Bibiliya mugabo mu mutima wiwe ndavyibaza kandi ni normal. Kavuga ati ni wacu nibo bankoreye ibi. Kuko nawe uyu munsi ushobora kuvuga ngo umugabo wanje niwe ari kwankorera ibi. Cyangwa ukavuga ngo umugore wanje nakunze nagira ibi niwe ari kwankorera ibi. Ariko ntumenye ko ari igikoresho cy'Imana kiriko kiragusugumira kiriko kiragusugumira mu masezerano yawe. Umwana navyaye niwe ari kwankorera ibi, niwe nduhijuko. Oya, Imana yitije ayo maboko kugira ngo urumva yakserere wihute bwirushuke mu masezerano yawe. Rero bari bazi ngo baradandaje, bari bazi ngo baramwikirije, bari bazi ngo isezerano rya Yosefu bararijimije ntirizoshika. Kumbe ni inzira n'ibikoresho by'Imana. Haleluya. Aba bene wabo babaye ibikoresho by'Imana. Yosefu iyo batamugurisha ngo nico cyiyumviro cyo kugurisha burya n'Imana yagishize muri Yuda.
niyamushe muri ico cubira ati gurisha kuko iyo murekera no muri ico cobo umva yari gusangukiramwo n'inzara, yari gusanguka canke hakaba n'ibindi. Ariko kubera Imana yari izi neza ko isezerano rya Yozefu riri muri Egypte, yarinda gushira umwe icyumviro muri we kugira ngo amugurishe amujaneyo. Haleluya, haleluya, aradandazwa. Rero nawe uyu munsi hari ivyo uriko uracamwo kandi bikagutera ubwoba, ariko ndagira ndakuremeshe ngo kubwire ngo humura. Haleluya. Uparukure muri Bibiliya yose urabe abantu banditswe muri iki gitabo, urabe ingendo bafashe, urabe igeragezo bahuye navyo. N'umwami wacu kugira ducungure yaciye mu bikomeye, yabonye ibimubabaza byinshi, yabonye ibimurusha byinshi, yabonye ibibazo umutima we kenshi, ariko arabyihanganira. Haleluya, arabyihanganira kugira ngo ashitse icyo Imana yamutumye gukora. Haleluya. Nawe ntuzoshobora gushitsa umugambi w'Imana ku buzima bwawe utemeye guca aho Imana ishaka. Haleluya, haleluya. Yozefu aragurishwa na bene se, bazi ko ibyiwe birangiye, ariko ntibamenye ko ari intango. Haleluya, ari intango y'umugisha wiwe. Hajya kuja muri Egypte niho umugisha we wari utanguye. Haleluya, haleluya. Kuko urugendo yari arutanguye, muga akiri wawe ntiyari bwarutangure. Akiri kumwe nasi amerewe neza ntiyari bwarutangure. Ariko rero acatangura ruko amaze kudandazwa muri Egypte. Ndibaza ko yasenga Imana uko atigeze kuyisenga. Ayibwira ati Imana, shitsi isezerano ryawe, shitsi ico wavuze, kuko ntiyari guca mu bigerageza byose yaciyemwo ngo agumane igikundiro c'Imana atari uko abana n'Imana, atari uko avugana n'Imana. Haleluya. Rero nawe ndagutera intege nkubwira ngo komera, shikama, shiramanga. Haleluya. Ibyo uri kuracamwo biriko bikujana muri destiny yawe. Haleluya. Utemeye kuhaca ntuzoyishikamwo. Yozefu yahakana cyangwa akavuga ati ega hariho n'abaca biyahura iyo bahuye n'intambara zikomeye, akavuga ati je ndiyatsa ubuzima birahita. Yari gukora n'ibindi, ariko aravuga ati bashorera nk'ushoreye intama. Ntawe tubona Yozefu yatera igere, ntawe tubona yatera igere. Haleluya. Kuko yarazi icyo yavuganye n'Imana. Rero nawe muntu w'Imana ndagutera intege, nanjye ndazitera mvuga ngo mutima wanje shira ubwoba, mutima wanje komera. Haleluya. Mutima wanje komera, shira ubwoba. Ibyo ndiko ndacamo byose ndazi ko biko binjana heza, ndazi ko biko binjana muri destiny yanje. Haleluya, haleluya. Nawe ubwira umutima wanjye, umutima wanje komera, shikama, aho ndiko ndaja ni heza kuko Imana yanje turi kumwe. We gusa ugumura umwizigirwa. Haleluya. Ntuhemukira Imana, ugumura umwizigirwa imbere yayo. Nta kintu na kimwe kizobuza ko ibishitsa, kuko niyo mugambi wayo, niyo nteguro yateguye ku buzima bwawe n'ubwanje. Imana yo mwijuru ibampera umugisha. Mana yera, ndagushima kandi ndagushimagiza. Uri gitangaza Mana. Erega ibyo tubona bisa n'ibitwica, wewe bihonderamo bitunezereza, kuko wewe atana kimwe kikunanira. Wewe kandi n'inzira zawe ni insondable, ndushaka kuzimenya. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo inzira zawe zirenga igihumbi. Nico gituma umwe wese umucisha mu nzira ushaka kandi ukamushikana muri destiny yiwe. None reka ihumure ryawe, umunezero wawe n'amahoro yawe ateramira imitima y'abana bawe, bakomere kandi bahumurike, bizera Imana kuko uri uwo kwizerwa. Urakoze kubyumvise kandi ko wemeye kubikora. Icubahiro n'ishimwe bibi byawe, nkaba ndabisenze ndabyizeye kubyumvise mu izina rya Kristo Yesu. Amen, amen. Mwarahezagiwe, mugira umunsi mwiza.